ndumiwe. Ndasavye imbabazi imbere zawe. What the hell? What the hell, man? Ndasavye imbabazi imbere zawe kuvyabaye vyose umbabarire. Bobo uri kuratanga. Hello guys, hello my people, hello my fans. Ndakuna mkije vanye na uherere mwaramtse cyangwa bwakeye. Assalamu alaikum kwa Waislamu wote, nakutakia mwezi mtukufu Ramadhani mwema kwa Waislamu nyote, kwa Wakristo amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Yeah. So guys, muri kumwe kuri mikrofoni kumwe na Dada Sutwa nice behind camera ni babo wanshi. Hama uno musi guys hari kintu je cyantangaje. It's so very sinzi kuravuga mu cyongereza. Kuma ni extend, kuma ni iki niho ibeba yabyatangajije umuntu byantangaje. Today numvise umuntu callinga dalaba kuri apere mbona ni swingi. Takate swingi no musane fulani biki. Bati ko turi mu kwezi kwa mahoro tumuzi mtukufu. Ndavuga ati nta mahoro nta nduro ni nditaba. Kwitaba by phone ndarumva ona isibite na munyati ni sawa numva avuga ati aka sound ka down do migo. Uri he ndavuga ati ndambilo ndashaka ko tukayaga ndavuga ati nta nduro nkeneye ushaka induru nta nduru ngo yasi nduru shaka gusa tuyage nyine bisanzwe bwa ati come ndamuha karibu araza. Ahubwo sinzi nka excel bamakaza kuza ibyaza kubona kwaza kwa it's possible nubitangajije. Hewe arashite arambwira ati nice shaka tuyage ndavuga ati okay yaga ndahari. Amaze kumbwira uko oya cyambwira ati ngo sishaka ko tuyaga ngo bisanzwe shaka tuyishine imbere ya kamera. Abyati nyamba uwemera yabwira cameraman wawe yati kamera nanje nka Dada Sutwa nkunda ubusutwa bivanye n'ukundi ko ndamubona so very yahindutse ukuntu nari ko ndamutahura ngati bibo ati kamera tubishikize abakunzi bacu ndamumvirize ashaka iki nuko nyine ko ndabona swingi ko mbona uri busy sana kuri kamera kuri kuma microphone kuri kuma telefone wo ndakwakiriye mu bwami bwacu bwa INYISHU Media. Welcome Kalibon. Echambre bakunze INYISHU Media ndabaramukice mwese buri muntu wese baherereye abari ngana batarenga abari mu burengero mu buseruko mwese amahoro y'Imana bane namwe kuri buri muntu wese uyari mu gifungo nanje ndi kurika kugira ngo ushobore kubatizwa nyamba mezi no munsi uku ndazi ko atari kumara mumenyereye ariko icambere coco manje gusemba bazi kuri buri muntu wese. Wait what to happen your voice bro? Kuko bandi vugisha ukuri uko nawe ndakumenyereye kujigawe riri so very hejuru ariko no musiriri down sana. What happened nibiki? Nice nyambo shaka tuvuga icongereza nibaze ko atari we wenyene uzi icongereza gusumba abandi bose. Man ukaba ushaka tuvuga icongereza vuga dutangura ikiganiro tuvuga icongereza tukemare mu congereza. Nivuga icongereza nakubujije man sinakubujije ariko nikunda kutangara iyo voice yawe iri so down. What long cyangwe kushika mu bwami bwacu bwa INYISHU Media byagutangajije byagenze gute wabonye hari ibintu biteko ya Dibiki man onyemerera basi ukambabarira nkaheza kuvuga kuzo gukoza. Okay say rero nibaze ko umuntu abari siko guma muri kino gihe nagiye kwigice kugira ngo ushobore kubatizwa. Pastor ambara ati mbere yo kugira mbandanye ibindi byose manza utunganye na buri muntu wese uzi ko mufitaniye ikibazo. Muri ico gihe narabonye ko ufise amakosa ku giti canje ndabanje gusemba bazi kuri buri muntu wese ku bakunzi bacu ku bakunzi banje ku bakunzi ba INYISHU Media ndasavye imbabazi ku vyabaye vyose mu mbabarire. Nta udakosha gukora ikosa si bibi gusubira ikosa niryo kosa ndavuga ati rero kugira ngo numve ko mbaye amahoro numve ko ndose amahoro kuri buri kimwe reka shobore ku warasike yari nice nabo nkomboro no munsi nashoboye kumuronka. Nice ni gutangaze kuba ndi ngaha uno munsi cyanye kuba dushoboye kuba turiko turavuga. Man neza man iyi nyumba ya Kiislamu nyumba ni office ya Kiislamu mazuka kabizuri. Urakoze ani bahezagira mbo nta kibazo nagusanze wanyu no gukorera ico wokora cyose ndashemera uko nta ngorane ubwo mumbwira nicare hasi ndayicara nta kibazo.
Cuza kumbwira cyose nkora ndagikora ntambora rero. Banzurindire man. Uku kwezi tuhe gutangaza. Swingi boss boss twemera, boss agomba guri nyinshi media, boss atubwira agomba mbwira je ndimbwa, utuka manager ngo nimbwa, mise sucorera bobo. What the hell man? Ibiki byabaye man? Wobaye iki? Waherewe cyangwa bakwivya amahera? Byageze gute? Nice, nta muntu yanyuvye amahera. Kandi amahera hari. Cyangwa ni bwa burozi bwa nice bwatanga gukora pole. Ntabwo nagira mega sopo nyana nice ndetse nabana bandera sinzo mushikira ntabwo bafise, sivyo? Muri mwese muri ngaha uwimvira ko agiye kuroga jewe nasubize inkota mu gubati cy'uburozi ntibumfata vraiment. Je te rebati wakamanye hagati. Uburozi ntibumfata nuko kimeze reka mbandanye nibindi. Kakanyaruka kagarute wakamanye ntagati. Nice nakanyarufise ndiho gusa ndababwira ko akanyaruka kwanyarufise wakamanye ntagata blo kandi yesera abani hwera n'umwanya muto uyundi mwanya ashagaruka. Sawa nakibazo vuga icyo ushatse byose numva hejeje umbwire nta ngorane. Swingi wewe mana yanje nga kuri office za INYISHU media sangaho base sanga kuri biro za INYISHU media niho ninga mucara manya nawe ko yahajya uco habona baza best arakubwiye bani mu biganiro nani baziri ko byabaze ngame mu biro yacu ko tuyino ko tutava kwakira abantu bose bari bose nta muntu ufa kwinjira twaye muri biro yacu ko nyene turavuganira hanze nta ngorane. Aje arambwira ko yashitse tuvuganira hanze muri kandi reka kuvuga yana uco uvugira imbere ya kamera zacu kuko sibyo turimo kandi siwusi ndikunda gutahura ibi nivyo mamagariye kugira uri kuriyeza imbere y'abakonzi banyinshi media uri kuritagatisha byakubanye gute nibiki. Nice wombabarira nkaheza kandi ukoze kumva mvutse nabuze kumbabarira se jerega sinkunda gutahura nivyo uri kuravuga none reka meze basi mbabarira meze uyuza ugomba kumviriza ikintu urarindira umuntu agaza kuvuga hamuka mutahu nase n'ibitahuritse ariko vraiment. Okay vuga ko ariko mushaka kwinjiza umuntu bazi mu guteza ibibazo umuntu muvye karavuga nije nakuronde se wandonde sivyo si we wandonde nije nakunyamba nakuronde fisi byatunera kurondera kirumvikana cyenda kubwe gusa nico iyo burya nice wundi naramaze kumusaba imbabazi nibaze ko vyose ari umutekano abagomba kuroga nabo bakomeze baroge ahubwo ufise uburozi buke arongera n'ubundi jewe ndi umwana w'Imana ubuhongera mbatizwe no mubona ko buri kintu cyose ko nagenza neza uburozi ntibushobora kumfata hama nice ejo nashoboye gushikira kuri bahebi yake CEO wa INYISHU media nta gaciro yampaye kandi naramutaye ko naje ubwanje ntako namuha ya ujendi mwe nimbwa Siago sinziri kurundi kuravuga n'imbwa. Naramukeneye. Imbwa jendi imbwa. Sawa. Nice. Ndasafite imbabazi imbere zawe. What the hell? What the hell man? Ndasafite imbabazi imbere zawe. Kuvyabaye vyose umbabarira. Bobo. Uri kuratangara. Ndasubiyemo ndasavye imbabazi imbere zawe ko vyabaye vyose umbabarire. Washobora kunyishura kumbabarira kugira mandanye n'ibindi cyane ko bidashoboka kumbabarira ariko jewe nyambasavye imbabazi nubwo wereka kumbabarira icyaha gisigare wawe ariko shunda gusaba cyo no kumbabarira kugira ngo mandanye n'ibindi. Nyambara ibintu ndi kurahamura muri no biro yacu data si wewe singinzi ngo uri kurasaba imbabazi wo. Nice ndasubiyemo ndasavye imbabazi umbabarire ubaye umuntu wa mbere ku isi shoboye gufukamira. Ndagusaba imbabazi. Mukecuru mu gupfa vyimba bisusu kuri uwo muntu yabeshi banza wicare icara kwandi ingo bicare nga singicara icara ujumbwira ivyo bintu uri kurahamura uri ushaka gushika kunengonya baki winye ohe wamenye ko walikuwa mukoshereza nice nirihe kosa rero wo kumva no kubabarira wankoshereje yetuma ndakubabarira nirihe kosa mu bintu byose warankoreye ko gusaba imbabazi haba hari kosa mbwira ayo makosa.
nice ikosa je numva rihari narashatse kuguforsa mu rukundo kandi atari ko rugenda urukundo rw'inguvu cyangwa urukundo rw'iki niki ntikubaka nje witahuye ko gusa umva ubu nice I am free ntuzo kuza buramvuruga ndashaka kubwira sindaheza umunciramo ndetse gatoki kamenyere gukomba kamagaheshya yo ndagusavye rero mbabazi mbandanya mvuga naho wafashe habaye iki we naho ubyumengana ibintu uri kurahamura muri bi nice nta kibazo na kimwe ntegezo gufoto ko shaka kuko n'umubiri wanje aho nofata hose ndavyemera kandi uraga umuntu wengera nase nta mwanya wo gutunga fisi ndiko ndavuga siniko ndatwenga namubona ko wabrushije cyane jewe nta kibazo n'ubwo nta brushije mbabarira ndakwinginze mbabarire mpeze kuvuga nambo wampaye umwanya wawe umpaye sivyo reka ndakoresha ko wawe umpaye nice narashatse kugora mu rukundo ndarukwinjizamwo ibiki n'ibindi ariko sikufitategerezwa kugenda umuntu ariko arasaba ikintu yitega kwemererwa canke kwankirwa icya kabiri kandi nyamara nabwiye ko ndagukunda ukabona ko bidakunda ntibikundanye ndakubwije ukuri imbere y'abakunzi ba INYISHU media ico kintu kimbabarireko kuba nabigenje nakujya ukenza gushaka gukora ikibi nari kugikora kuri wewe ariko ntivyakunze nkumbure hari ikimana yari kirondera kuri wewe canke kundi muntu cyo nari gutegekanya cyose gukora nari kugikora ntitwaje ngo uburuzi bwanyu bwo muri INYISHU media ngo uburuzi bwa banderasi nari kugikora kandi nkaguma ndiho kunyene je nta muroza ndoga ngo banderasi kora kino kiganiro nabivuze uburuzi jewe ntibumfata none wabujije n'iki gukora cyose kuri je mbo niyo mpamvu sindamenye impamvu niyo ndibaza niyo mpamvu nyene rero ngomba kubatizwa nabamenyesheje ngomba kuja kubatizwa ndiko ndiga umubatizo ndasavye imbabazi n'inyuma yo kubatizwa sinzogaruka je kurondera hama uje kubivuga imbere y'INYISHU media ndosa kuri kamera zacu ibi byo kwigamba ngo mugure INYISHU media je unyitandiye imbwa manager mbwa ngomba ngugure kamera ngo mugure ibyo byose ngo dukore say that kubyo bavuze kuba no bigura birasanzwe kuba no bakoresha birasanzwe nta cyagezwe na kimwe gihari gituma umuntu adakoresha n'umuntu aduzwa n'uyundi uno munsi urukora mu INYISHU media ejo gukora no mu yindi TV kanaka nyamuno se ukorera jewe ejo gukora n'undi muntu cyanyanje nkagukorera birasanzwe shatse kuvuga ikiro muri uwo mwanya imbere y'INYISHU media ivyo nzovuga byose je nta jambo ryo subira kubona wewe inje gukora mu rukundo ngunda gukire ikindi naco thank you ikindi naco cyongereye imbere y'abakoze INYISHU media ivyuma ubu nzobikoresha ndabifitiye uruhusha navyo nzongera gukoresha okay Ravyumva nibaze kwivyo biratunganye nta kirengeje ko umutekano mwishi asigaye ko nondera banderasi ndonde nujya nice mu wundi numve nyene ko mbayeho ndumutekano nubwo bufise mu INYISHU media yacu nyene umani shimwe amina uraneze ko ndahavuye alhamdulillah acu mugane mu kirundi ngo ico wanka mu kabana ninyo kandi ngo yagataye nta izogashira niyakabonye zohemuke gatoye so guys abakoze INYISHU media nakubwiye ati yuko ni ibintu bitangajije ndazi wenyine uri kwaba ikiganiro vyagutangajije aho mugatwiti umuntu yawa kanyaro swingi aje mu biro byacu akavuga ati jewe ndahebye ndameze ko je mani uje mu kwezi kwiza I am nice ifise umutima mwiza mfise umutima wera so ibintu byose bimeze fresh je na wewe peace amahoro so guys muraraba ico muvuze sinzi kaje kuko hari umuntu atavuga ikintu akivuze ku neza canke ku nabi hari n'umuntu avuze ikintu abavuze gusa umunwa atakivuze ku mutima I don't know gusa muraba ico muvuze bivanye n'imyendero muzoba muri kumurabona ariko aragenderako motipe wanyu ndabakunda cyane komantire zanyu zirakenewe utakora subscribe na share na comment so bobo zimize